Shalom shalom, abagiriwe ubuntu bwo kubana natwe muri kino gitondo, aho muri hose amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yacu twese. Amazina yanje ni Igiraneza Divine nkuko bisanzwe. Turashimye Imana cyane gose yongeye kutwemerera kuvyuka kino gitondo tugasanga tugihumeka. Uyu ni wa mwanya mwiza Imana yatugabiye wo kuvyukira imbere yayo tukayishimira, noneho tukayereka ibiba biri imbere yacu tuba tutazi. Hanyuma rero nkuko dusanzwe tubikora, tugiye kwifashisha umurongo w'ijambo ry'Imana mugufi udufasha kugira ngo dusenge Imana. Mu gufashanya tukagenda twibukanya amajambo y'ubugingo ashobora kudufasha muri runo rugendo turimo ruja mu ijuru, ruba rutoroshe, ruba rurimo ibintu binabiriya. Ushobora kuba uvyutse gutya ukagwa ku ijambo ry'Imana, Imana ikaca muri iri jambo ry'Imana ikaguha message uba wateguriwe muri kino gitondo. Rero ntihagire umuntu aba umuhombe, tubane muri uno mwanya muto cyane w'agaciro imbere y'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi ibice 37, turahera ku murongo wa 22. Haravuga ngo, ariko abahezagirwa n'Uhoraho bazoragwa igihugu, ariko abavumwa nawe bazorandurwa. 23, iyo intambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho akanezererwa inzira yiwe, naho yotemba ntazoshika hasi gose, kuko Uhoraho amuramira mu kuboko kwiwe. Uhereye nkiri muto none ndashaje, ariko sinigeze kubona umugororotsi yahebwe canke uruvyaro rwiwe rusegerereza ibyo kurya. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo ry'Imana ritweretse ku murongo wa 22 abantu bari ubwoko bubiri. Hariho abantu bahezagirwa n'Uhoraho, Uhoraho akabahezagira, kandi abantu Uhoraho ahezagiye ngo bazoragwa igihugu. Hanyuma abantu b'ubwoko bwa kabiri ngo n'abantu bavumwa n'Uhoraho. Aba bantu yemwe, aba bantu babashikiwe n'ikibazo gikomeye cyane, ngo bavumwa n'Uhoraho ngo bazorandurwa. Ngo iyi ntambuko z'umuntu ngo zishigikiwe n'Uhoraho ngo akanezerwa inzira yiwe, ngo naho yotemba ntazoshika hasi gose, ngo kuko Uhoraho amuramira mu kuboko kwe. Yesu nashimwe. Bene data, turi hano muri iyi si. Muri iyi si turwana n'ibintu byinshi cyane. Ukiri muri iyi si ga bene data, murabizi namwe ibintu turwana navyo ni vyinshi. Hari intambara zitandukanye z'uburyo bwinshi butandukanye, hari amageragezwa, hari imisozi, hari ibibazo n'ibinabiriya bitugwirirwa sanga bitubuza amahoro. Buri kanya tuko turwana n'ibintu bitandukanye. Hari rero n'ivyaha. Bene data, ukiri mwisi Satani aguma gerageza uko ashoboye kugira ngo arabe ukuntu azoshobora gutsindira ubugingo bwawe. Uko vyogenda kose, uwo waburi wese, narabwiye Satani uko atatinya umwana w'Imana Yesu Kristo. Twebwe tw'abantu b'inyama n'amaraso mwumva yo dutinya gute? Nukuvuga ngo aho uri hose umenye neza ko Satani aguma agerageza uburyo bwose yoshobora kugushikira, agerageza uburyo bwose yoshobora kugutera imyami yakumuriro. Yesu nadufashe cyane. Nukuvuga ngo rero n'abantu rero bazi ubwenge bahungira muri Yesu Kristo. Ariko ngira ndababwire, abantu turi muri runo rugendo ruja mu ijuru ntibiba bitworoheye bene data. Hari igihe Satani akurasa umwami ukakugema neza cyane, ukakugema. Hano ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ngo iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho ngo akanezerwa inzira yiwe, ngo naho yotemba ngo ntazoshika hasi rwose. Nukuvuga ngo kuko Uhoraho ngamuramira mu kuboko kwiwe. Yesu nashimwe. Naho wotsitara ukagwa, naho wotsitara cyangwa Satani akakurasa ugiye gutemba, urazokuramira, ntushobora gushika hasi gose. Yesu nashimwe cyane. Wewe cungana nuko inzira zawe zihimbara Uhoraho. Gerageza kugendera mukuri, ugendere mu nzira z'Imana, ugendere mu nzira zishimwa n'Uhoraho, ibikorwa byawe bishimwe n'Uhoraho, Uhoraho gushigikire. Yesu nashimwe cyane. Abantu twari kumwe ku munsi wa mbere mu gitondo twabonye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo kandi abari muri Yesu Kristo ngo nta rubanza ruzobatsinda. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga ngo amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo yoza icaha cose. Abantu bihisha muri Yesu Kristo nta rubanza ruzobatsinda. Umuririmbyi niwe yavuze ngo, Uhoraho umucamanza ambonye kwa maraso ngo ntacira urubanza rubi, ngo ariko anyita umugororotsi. Nukuvuga rero
uyu mugororotsi ngo naho yotemba ngo ntazoshika hasi. Yesu nashimwe cyane kuko ukuboko kuhoraho kumuramira. Iri ni ijambo ry'Imana bene data. Duhaniye gukora ishimwa n'uhoraho, duhaniye kugendera mu nzira ziwe kugira ngo intambuko zacu zishigikirwe nawe, none hanezererwe inzira zacu, hanyuma acaguma agendana natwe kugira ngo nitwahura n'akantu gato tugatrebisha tukagenda gutemba ntituzoshike hasi aturamire. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa 25 ngo urubyaro rw'umugororotsi ngo ntiruzigera rusegereza ibyo kurya. Mu yandi majambo bazobaho ubuzima bwiza. Iyo umuntu aba hadafise inzara aba ari umuntu afise ubuzima bwiza. Hanyuma ku murongo wa 28 haravuga ngo uhoraho akunda imanza ziroranye ntaheba abakunzi biwe ngo bazigamwe ibihe byose, ariko urubyaro rw'abanyakibi ruzorandurwa. Yesu nadufashe cyane. Umuntu wese uri kuranyumviriza, ni itegeko kugendera mu nzira z'Imana kugira ngo urubyaro rwawe nago ntirubigenderemo. Ni ukuvuga ngo iyo umugororotsi ari umugororotsi, ikintu akora ari umukiranutsi, uhoraho ararabira n'umubwo bugororotsi bwawe akagira neza urubyaro rwawe. Ni ukuvuga niwagendera mu nzira z'Imana n'urubyaro rwawe ruzobenefisiya muri ubwo bugororotsi bwawe, kuko Imana izogaburira urubyaro rwawe ishingiye kuri ubwo bugororotsi bwawe. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Hanyuma ku murongo wa 28 havuga ngo uhoraho akunda imanza ziroranye ntaheba abakunzi biwe bazigamwe ibihe byose aho shaka, ariko urubyaro rw'abanyakibi ruzorandurwa. Yesu nadufashe cyane. Bene data, duharaniye kugendera mu nzira Imana ikunda. Yesu nadufashe kubera ko niwagendera mu nzira z'abanyakibi ukaba umwasi w'Imana n'urubyaro rwawe bizorukoraho. Yesu nadufashe cyane. Gendera mu nzira nziza kugira utazokwegera abagukomokako. Ku murongo wa 29 haravuga ngo abagororotsi bazoragwa igihugu bakibemwe ibihe bidashira. Murumva Imana yo mwijuru igenera ibintu byinshi abantu bagendera mu nzira zayo. Imana yo mwijuru igenera ibintu byinshi byiza abantu bayigororokera, abantu bagerageza kugenda batungana, abantu bagerageza kuyegera bakiri muri buno buzima turimo bwo muri isi. Yesu nadufashe cyane. Narababwiye ibanga ryo nyine ni rimwe, nuguhungira muri Yesu Kristo, nta handi. Iyi si iratugora cyane, ntibikunda ko wogenda mu nzira zitunganye uri wenyine. Wewe nyene nubwo bwenge bwawe nizo nkomezi zawe ntibikunda, ni ibintu impossible. Turi mu isi goye kandi twambaye umubiri w'inyama n'amaraso. Yesu nadufashe cyane. Ibanga ryonyene ryotuma ushobora kugenda mu nzira z'Uhoraho akanezerererwa inzira zawe nukuhungira muri Yesu Kristo. None ugahamagara Mpwemu Yera, ukarondera Mpwemu Yera kugira ngo abashe kukuyobora, kwigisha ibintu byo kwirinda icaha no kugendera mu nzira zitunganye. Yesu nadufashe cyane. Abantu bagenda mu nzira z'Imana muri iyi si bafite avantage nyinshi. Nukuvuga ngo icambere murazi ko bazoragwa ubugingo buhoraho, ariyo kado ya mbere Imana yo mwijuru izotanga, ariyo kado ya mbere Imana yo mwijuru izoha umwana w'umuntu. Yesu nadufashe cyane. kandi n'ubuntu kugerayo n'ubuntu. Nta muntu n'umwe amerita kuzogera mu ijuru uretse gusa ubuntu bw'Imana buciye mu maraso ya Yesu Kristo. Ku murongo wa 28 uhoraho akunda imanza ziroranye ngo ntaheba abakunzi biwe. Bene duharanire kuba abakunzi b'Imana. Nimba Bibiliya itubwiye yuko hari abakunzi b'Imana, ab'Imana igirira neza, ab'Imana inezererwa inzira zabo, nuko hari n'abansi b'Imana. Yesu we Imana idufashe. Nukuvuga ngo hari abantu bitwa abansi b'Imana. Ndipfuriza umuntu wese turi kumwe kino gitondo, kuko nimba wabonye linki ukabona ko ari ijambo ry'Imana, ukabona ko ari isengesho, nuko ufise inzara n'inyota byo kwegera Imana, nuko ufise inzara n'inyota byo kuza aho Imana iri, byo kuba mu nzira y'Imana, ndakwifuriza mwene data kutaba umwansi w'Imana, ugaharanira kuba umukunzi w'Imana. Yesu nadufashe cyane. Abansi b'Imana barahari. Mu Baheburayo igice ca 10 ku murongo wa 26 haravuga ngo kuko namba dukora ibyaha ibigirankana kandi tumaze guhabwa kumenya iby'ukuri ntihaba hagisigaye ikimazi c'ivyaha. Ku murongo wa 27 ariho nshaka cyane, ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba, gucirwa kwiteka no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana. Yesu nadufashe cyane. Abansi b'Imana bene data, abansi b'Imana barahari, bazorigatwa n'umuriro w'inkazi Imana
uhoraho Imana azobatamwo. Yesu nadufashe cyane kino gitondo umuntu ariko aranyumviriza, Imana yo mwijuru imushe mu mutima wo guharanira kugendera mu nzira ziwe, mu kugenda mu nzira zitunganye, kugira ngo uhoraho abashe kuzoza aramuramira muri runo rugendo ruja mwijuru, naho yotemba ngo ntazoshika hasi. Ijambo ry'Imana ryo muri Mika ibicindwi ku murongo w'8 haravuga ngo ariko jeho nzohanga amaso uhoraho, nzokwitega Imana y'agakiza kanje, Imana yanje izonyumva. Ku murongo w'8 ewe wa mwasi wanje we ntacu nyitamba hejuru, ninatemba nzovyuka, ninicara mu mwiza uhoraho azombera umuco. Nzokwihanganira ubushangashigwe bw'uhoraho kuko namugararije gushika hazomburanira akansindira, azonsohokana anshikane mu muco, nawe nzokwitegereza ukugororoka kwiwe. Yesu nashimwe cyane. Ukabuzi kuri umukunzi w'Imana, naho Satani yokurasa umwami ukumva neza ko akugemye, ivyukiranye kino gitondo umubwire rino jambo, utewe wa mwasi wanje we ntacu nyitamba hejuru, ninatemba nzovyuka, ninicara mu mwiza uhoraho azombera umuco. Yesu nashimwe cyane kuko uzi kuri umukunzi w'Imana. Rego uri umukunzi w'Imana urabimenya, uri umukunzi w'Imana, imwemu y'Imana iri muri wewe ibwiririkanye n'imwemu y'Imana bikagusohoreza ivy'amahoro, ukumva neza ko uri umukunzi w'Imana, ukumva neza ko hariho connection, kuko uhoraho yavuze ngo niwatemba azokuramiza ukuboko kwiwe kw'iburyo ngo ntuzoshika hasi. Yesu nadufashe cyane. Ni ijambo ry'Imana Imana iduhaye muri kino gitondo. Mwene data, ndakwifuriza kuba umukunzi w'Imana, ndakwifuriza kuhoraho Imana anezererwe inzira zawe, kugira ngo uruvyaro rwawe ruzoragwe igihugu, kugira ngo uruvyaro rwawe ruzobaho ibihe n'ibindi. Sindakwifuriza ko abana bazaba mu bazorandurwa, kandi ndakwifuriza ubugingo budashira mwene data. Hanyuma rero n'uyu murongo w'ijambo ry'Imana Imana yashize mu mutima wanje ngo dusangire kino gitondo. Ndakwifuriza kuba umukunzi w'Imana, ndakwifuriza ko inzira zawe zohimbara uhoraho, kugira ngo anezererwe inzira zawe, noneho naho wotemba ntuzoshika hasi, azokuramira n'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Ukaba hari akantu umwe Satani yaguteje ugatsitara ukagwa, ivyukiranye umubwire Satani uti wa mwasi wanje we ntacu nyitamba hejuru, ninatemba nzovyuka, ninicara mu mwiza uhoraho azogira gute, azombera umuco. Yesu nashimwe kuko uri umukunzi w'Imana. Yesu nadufashe cyane. Reka dusenga Imana nkuko dusanzwe tubigenza, tugiye kujana mu isengesho. Umuntu wese ariko aranyumviriza ahantu ari asenge, agaduza ijwi, udashobora kuduza ijwi usengere mu mutima, usaba Imana ise n'inzira zawe, usabe mwemu yera abane nawe, usabe mwemu yera akwigisha ibyo kwirinda icaha, usabe mwemu yera akomeze kukuyobora mu nzira zo kugororoka. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma tugiye gusenga rero. Mwami Imana Data wa twese uri mwijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turaje imbere yawe Mana, turagushima turagukengurukiye uburyo tubwirira neza buri munsi, umunsi ukirundi ugacamana, wagize neza. Turagushimiye ko tuvyukije amahoro. Erega Yesu nta kintu na kimwe twakoze Mana, nta n'ikintu na kimwe twatanze, ariko twagiye tubona tuvyuka, utwemerera kubona irindi zuba tugihumeka umwuka wakiriho. Nuhabwe icubahiro Mana. None Yesu Kristo turagushimiye amajambo y'ubugingo ngeko twibutsa Mana, ngo uzoturamira muri twagendera mu nzira zawe, ngo ukazinezere, ngo ukanezerwa inzira zacu, ngo naho twotemba ngo ntituzoshika hasi, ngo kuko uzoturamira. None Mana tuje imbere yawe, turagusavye imbabazi Imana. Umuntu umwe wese Yesu Kristo ariko aranyumviriza, umviriza ugusenga kwiwe. Yesu duciye bugufi, nitwera mu mitima yacu, dusavye imbabazi Imana yo mwijuru, aho twagenze kudashima, aho twakoze bitaguhimbara, bitaguhesha icubahiro. Amaraso ya Yesu Kristo atweza dutunganye, maze uce urukube mu mitima yacu. Turakwinginze Mana kino gitondo, umuntu wese Mana yo mwijuru yavyukiye imbere yawe kano kanya, ndakwinginze umushire mu mugabane w'abakunzi bawe. Mwami Imana Data wa twese uri mwijuru, kuko abakunzi bawe twabonye ibintu byinshi babonera muri iyi si Imana, twabonye amavantage menshi babona muri iyi si. Erega Yesu Kristo ndakwinginze udufungura amaso, tubone ivyiza Mwami Yesu Kristo byo kuba muri wewe, tubone ibibi Mwami Yesu Kristo byo kuba umwasi wawe. Uzobukoze Imana.
none Yesu Kristo nkuko duhora tubigenza buri munsi, ishimwe n'icubahiro bibi vyawe Mana. Wagize neza kutuvyutsa mu mahoro, wagize neza Mana kuturinda. Erega Mana ijoro ni rinini cane, rigendamwo byinshi biba bihiga ubugingo bw'umwana w'umuntu. Mwijoro niho Satani akorera ama operasiyo atandukanye kandi menshi. Mw'izina rya Yesu Kristo twasinziriye Mana, nawe uraterama, hanyuma tubona turavyutse. Erega Mana si bisanzwe, nukuri turadugije icubahiro ntuhabwa ishimwe. Dusengeye abantu Mana baraye nabi. Ega Mana tuko turaguha ishimwe ko twaraye neza, ko ibintu byose twavyutse bimeze neza. Hari abavyutse nabi, hari abavyutse bari mu marira, hari abaraye bahagaze, hari abaraye bararira, hari n'ababuze aho baryama bafise ibitotsi bakabura uko baryama, hari n'abatagira aho baryama Mana. Yo Yesu turasengeye abo bantu. Umuntu umwe wese yararanye ibibazo rino joro Mana, kuko wowe nyene ubona isi yose, umuntu wese uramusobanukiwe, uratuzi kandi nguzi n'amazina yacu. Ndakwinginze ugendagende Mana mu mitima y'abo bantu, ubaha amahoro, hanyuma ucubagira neza muri buno bugingo Mana. Ubaha ico kurya, ubaha ico kwambara, ubaha aho kuryama Mwami Yesu Kristo. Ukize imitima ibabaye, ukize imitima irarira Mana yo mwijuru kubw'ibibazo ibinabiriya bibaremereye Mana, cane cane aho mu nzu yawe bagutakira ijoro n'umutaga bakoreka ibibazo bibagoye Mana yo mwijuru, bibabuza no gusinzira Mana. Ubagenderere ndakwingize Mana, uyu munsi umunsi wo kwibukwamwo nawe uzobukoze Mwami Yesu Kristo. Hanyuma Mana turakwiragije rero uyu munsi Yesu, gendane natwe, udufate ukuboko Mana yo mwijuru. Ntivyoroshe Mana yo mwijuru, turi muri yasi kandi na Satani ni hakorera. Turakwinginze Mana ngo udufate ukuboko bane natwe, mwemu yera mufasha wabizera ugendane natwe mw'izina rya Yesu Kristo. Mwemu yera gendana natwe, twibira amabanga mwemu. Ndakwinginze mwemu yera, ndakwinginze utwereke ivyikinze ivy'amaso yacu y'umubiri adashaka kubona. Twibira amabanga, tweka aho dukwiye guca naho dukwiye gukwepa. Uturinde Mana, uturinde gukorokera mu bidatunganye. Uturinde Mwami Yesu Kristo gusanga twaguye muri ibi nabiriya bitaguhesha icubahiro. Hanyuma Mwami Yesu Kristo komeze udutunganye, komeze Mwami Yesu Kristo twereka ivyo gukora n'ibitari ivyo gukora. Uzobukoze Mana yo mwijuru. Dusengeye abatarakumenya rero, dusengeye Mana yo mwijuru abatarahumuka amaso ngo bakumenye. Ndakwinginze Mana yo mwijuru, kuko ngo ntunezerwa nuko umunyabyaha apfa, ariko nkunezerwa nuko yihana agahindukira akava mu byaha vyiwe akazoraga ubugingo budashira. Mwami Mana data twese uri mwijuru, genda mu mitima y'abanyabyaha batarakumenya, ubagiye neza ubahagakiza. Uzobukoze Mana yo mwijuru. Hanyuma Yesu bisigaye uri Imana ugira neza, umenya ivyo dukeneye tutaranabigusaba, ukabiduhera ubuntu n'imbabazi. Byose birabukushaka, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo Umwami wacu ndabisavyemo. Amena. Yesu abaho umugisha, murakoze.